Somo ya majambo dusanga mu gitabo ca Ezira igice c'indwi umurongo wa 6 ce dusoma n'umurongo w'icenda n'uw'icumi. Uwo Ezira aradoga ava i Babuloni, kandi yari umunyabwenge w'ivyanditswe kandi w'umuhanga mu vy'ivyagezwe vya Mose vyatanzwe n'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Umwami amuha ivyo amusavye vyose, abiheshwa n'ikiganza ciza c'Uhoraho Imana yiwe cari kuri we. Murongo w'icenda. Yari yahagurutse ava i Babuloni ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere, maze ashika i Yerusalemu ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu, abihawe n'ikiganza ciza c'Imana cari kuri we, kuko Ezira yari yarinamuye mu mutima wiwe kwitwararika ivyagezwe vy'Uhoraho ngo abishitse, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amabwirizwa n'amateka. Tuvuge ngo amen. Ora habaho umugisha. Banje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo, uwazanye amaboko abiri, duha Imana icubahiro, iragikwiriye. Turiko turaramukanya ariko duha n'Imana icubahiro. Dusangirira ijambo rero rivuga ngo ikiganza ciza c'Imana. Haleluya. Iri jambo ryanje ko ubugira kandi sino hariho igihe yigeze kunzako, sinarigeze ndarivuga ko ubutumwa bwiza, ariko riranzako. Imana insigurira ibijanye n'ikiganza ciza c'Imana ico bisigura. Ubu rero ryongera kungaruka ko ari mwijoro ahantu nyene ari ku munsi wa kabiri, haraheze indwi zibiri, riranzako ryongera kunza ko ubugira kandi riza rinyoheye cane. Riza rimbwira ngo burya ikiganza ciza c'Imana yacu kiri kuri wewe. Jewe nta ngorane uwo munsi narakomye amashi. Uwo munsi narakomye amashi kubera nari ndabihawe, ariko nawe nje kukubwira yuko ikiganza ciza c'Imana yacu kiri kuri wewe. Haleluya. Haleluya. Hariho igihe kandi kuva Imana ibimbwiye, hariho igihe nsanga navuze ni ikiganza ciza c'Imana kijane nawe canke kibe kuri wewe, hanyuma nkabona ko abantu batabitahuye, nkabona ko batabonye uburemere bwavyo. Narinje kukubwira iri jambo uburemere bwaryo. Uburemere bwaryo riraremereye. Ikiganza ciza c'Imana yacu, gutembera ni ikiganza ciza c'Imana kiri kuri wewe. Binyuranye no gutembera, nukuvuga uburi kuratemberana umugisha w'Imana, ariko binyuranye n'ukuntu Kayini inyuma y'uko Imana imuvumye yayerera ata kiganza c'Uhoraho kimuriko. Urumva utari ko ikiganza ciza c'Imana, uburi ko ikindi kiganza. Uburi ko ikindi kiganza. Yayererana umuvumo, arayerera ku buryo abantu bose bamubona yanditse ku muvumo. Imana iranavuga ati nta n'uzokwica, ariko umuvumo w'Imana. Ikiganza ciza c'Imana yacu kibe kuri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu avuze ngo ikiganza ciza kiri kuri jewe, aha twagiye. Umuntu avuze ngo ikiganza ciza kiri kuri jewe, bisigura iki? Ni imvugo ijanye no kuba wizera canke wemera ko Imana iriko irakora, canke ari iri nyuma y'ibiriko birakoreka mu buzima bwawe. Nukuvuga ngo ubu vyizero, uvuze ngo ikiganza c'Imana Data wa twese kiri kuri jewe, uba wizera kandi ukavyemezwa neza yuko Imana iriko irakora mu bugingo bwawe. Waja ku kazi, Imana iri kumwe nanje, kandi ibi bintu ubasha, ndasabye tuze turavyatura. Erega nturi wenyene. Erega iyo uja mu isoko ntuburi wenyene. Erega Imana igendana natwe. Duhejeje kuririmba ngo Emmanuel, Imana muri twe. Imana iri muri twebwe. Hari igihe tutambuka ukamengo twavyibagiye yuko Imana iri muri twebwe. Ndakwinginga wame wibuka ngo Imana iri muri jewe. Ndabaruta kubera Imana iri muri jewe. Ndaza kudandaza nunguke kubera Imana iri kumwe nanje.
aho ngiye ndazigamwa kubera Imana iri kumwe nanje. Uvyutse uvuge ngo sindi jenyene Mana, uri kumwe nanje aho uri hose. Igikorwa ugiye kugikora kiguteye ubwoba, ugenda uravuga uti Mana ndazi kuri kumwe nanje, kubera narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nahindutse umwana wawe, uri kumwe nanje. Ibi bintu tuze turabivamwo tuvyizeye. Rero uvuze ngo ikiganza cy'Uhoraho kiri kuri jewe, uzoba uri kuratwemeza yuko utahura neza yuko Imana iri kirakora muri wewe, kandi ukavyemera, ukavyizera, ukongera ukavyemera muri wewe. Kandi n'ibikorwa ugenda ukora uba uri kuratangaza yuko Imana iri nyuma yavyo. Ikindi, ivyo birashobora kugaragara mu buryo butandukanye, bikagaragarira nko mu migisha umuntu agenda aronka. Mu migisha ugenda uraronka bikakugaragariza ko ikiganza c'Imana kiri kumwe nawe. Nukuri ukabura umuntu ahezagirwa, burya ikiganza c'Imana kiri kumwe nawe. Burya wibaza ko biri hatwi kubona umuntu agemura impuzu akakuzanira, ukabona umuntu arakugemuriye umuceri, ukabona umuntu murahuye aguhaye umuriyoni, uba wibaza ngo birasanzwe. Umuntu akazi iwawe akaza kugemuriye, erega hariho abatiyumvira kuzi iwawe bagemuye, ukabona umuntu aje iwawe agemuye. Ico ni ikiganza ciza c'Imana kiri kuri wewe camubwiye ngo gemura mushire, kandi ibi nivyo akeneye. Kandi nama mbone iyo umuntu agemuye agemura ivyo umuntu yarakeneye. Haleluya. Biragaragarira rero mu migisha turonka, biragaragarira mu kurindwa, ugasanga urarinzwe, ugaca n'ahantu wabona umengo haragoye ukabona urarinzwe. Biragaragarira mu mahigwe umuntu agenda aragira, canke mu buryo Imana igenda ikwiyereka mu buryo bw'impwemu. Haga Imana iguhaye akaryo ko kuba muri ibi, ko gukora ibi na biriya, Imana ivyo vyose bigaragaza yuko ikiganza c'Uhoraho kiba kiri muri wewe. Iyo ugenda urabona mu buryo bw'impwemu Imana ikugendera, ugasanga uragenderewe, uraronsa ijambo, ugasanga uragenderewe, Imana irakuganirije, ugasanga uri kurasenga biriko biracamwo, ukumva nyene ko biriko nukuri n'ikiganza ciza c'Imana yacu kiba kiri kuri wewe. Haleluya. Gutahura ko ikiganza c'Imana kiri kuri wewe nukubona ivyo byose bigenda biba kuri wewe nk'ibimenyetso vy'urukundo, kurongorwa n'Imana hamwe n'ububasha bw'Imana. Imana rero burya abantu bari ku ikiganza cayo, uzumenye ngo n'urukundo rwayo ruba ruri kuri wewe, ruba ruri kuri wewe. Imana iba ari irikira kurongora, si ivyo gusa, n'ububasha bwayo buba buri kuri wewe. Haleluya. Ikiganza ciza c'Uhoraho kibe kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Ni gute wotahura ko ikiganza ciza c'Imana kiri kuri wewe? Hariho utuntu twinshi tumenyesha ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Nshaka kukubwira yuko tuvuze ngo ikiganza ciza c'Uhoraho, utahure presence y'Imana mu buzima bwawe, utahure ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Hariho rero ibintu, utuntu twinshi dutandukanye natoye dukeya kugira ngo tudusangire. Ijambere n'imigisha yo ku munsi, kuguma wumva umunezero. Burya kumva umunezero, ukavyuka mu gatondo ukumva umunezero, uba uvyukiye munsi y'ikiganza c'Imana. Ufise amahoro yo mu mutima, uzumenye ngo ikiganza c'Uhoraho kiri kuri jewe. Haleluya. Utwo n'utuntu tugaragaza ko ikiganza c'Imana kiri ku muntu. Amagara meza n'ikiganza c'Imana kiba kiri kuri twebwe. Imigenderanire myiza no kumva wisanze canke widegemvya mu kubaho kw'Imana, n'ikiganza ciza c'Imana kiba kiri kuri twebwe. Ikindi kigira kabiri, kwizera no kwizigira. Kwizera Imana kwiri ku kivi no mu bihe bigoye, no mu bihe ubona umengo biragumye. Burya ubishobozwa n'ikiganza ciza c'Imana kiba kiri kuri wewe. Nagira ndakubwire ngo mu bihe bigoye nta bundi buhinga
atari Imana ibanye nawe ikagushoboza, atari Imana ibanye nawe ikagutera intege ikaguha inkomezi, nta ahandi hoho wonyogomba nk'abandi bose. Ariko ikiganza cy'Uhoraho kiri kuri wewe, wizera ngo no muri bino bihe bibi, no muri bino bihe bisa n'ibigoye, no muri bino bihe byo kubura, no muri bino bihe byo kwankwa n'abantu, no muri bino bihe byo gutegwa ibitugu, no muri bino bihe Imana iri ku kivi. N'ibi bihe navyo nyene Imana iri kirakora, n'ibi bihe navyo nyene Imana iri irabikora neza. Haleluya, haleluya. Ejo bundi hariho akantu kabaye kamaze kuba ko kantu kandi kari gasa n'akaremereye. Hanyuma umuntu arambwira ngo bigenze uko, nanje numva by'ukuri ni ibintu biremereye. Hanyuma ndavuga sinamwishuye uwo mwanya, ariko haheze umwanya numva ikintu cyeyutse muri jewe. Cyandongera ndamutelefona ndamubwira niyamara ko bigenze uko, burya Imana igomba ikora ikintu cyiza gisumba ivyo vya mbere. Numva ndavyizeye, numva ndanezerewe, numva bimpaye amahoro, numva ndamwumvisha rwose ko Imana igira ikora ikintu gishasha kandi ciza cyane gusumba ibindi twari tuzi cyangwa twari tumenyereye. Hanyuma ntivyatevye, bukeye duca tubona agacu, bukeye kandi tubona biragenze neza, bica bibandanya kugenda neza, bica bibandanya gutungana neza, dusanga vyabaye vyiza cyane gusumba ivya mbere. Haleluya. Rero niwizere ko Imana iri ku kivi, naho wowe uri kuraca mu bigoye. Imana iri kirakora kandi ishobora kubihingura mu mwanya mutoya bikakubera vyiza. Rero wizere. Ikindi wizigire ubwenge bw'Imana, ubwenge Imana ikoresha. Wizigire ubwenge Imana ikoresha kugira ngo ushitsweko imigambi yayo. Ubwizere Imana ikoresha ubwenge budasanzwe, biraca ahantu birazunguruka, ariko niwizigira Imana ko ibikora neza kuko ni inyabwenge. Haleluya. Imana ni inyabwenge cyane, ifise ubwenge budaserangurika. Wizere yuko kandi uvyizigire yuko igiye gukoresha ubwenge budasanzwe kugira ngo igushitseko imigambi yayo. Hanyuma ikindi, amasengesho no kwiyumvira ku vy'Imana. Kwiyugururira Imana mukaganira, ukayumviriza neza, ukarondera uburongozi bwayo biciye mu masengesho no kwiyumvira ibyayo. Nagira ndakubwire ngo bituma ikiganza cyiza cy'Imana, ukubaho kw'Imana kuguma muri wewe. Burya ivyo wiyumvira birashobora guhindira hanze Imana. Uko wiyugara canke uko wifata birashobora guhindira hanze Imana, ariko uko wiyugururira Imana n'ukuntu muganira nayo n'amasengesho kumbure ugira, byose birafataniriza hamwe gutuma ukubaho kw'Imana kuguma muri twebwe, bikagaragara yuko Imana ikiganza cyayo kiri kuri wewe. Haleluya. Kwihweza ibyo yaremye. Urya kwihweza ibyo yaremye navyo nyene biratuma ubona ukubaho kw'Imana, ukakubona mu byo yaremye, ariko kandi bigahingurwa nawe ukabona yuko burya na jewe ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri jewe. Ubwiza n'urutonde bw'ivyo yaremye bishobora gushingira intahe ikiganza cyayo cy'ububasha nk'umuremyi wa vyose. Ubwiza bw'ivyo yaremye n'urutonde yabiremanye. Burya uravye ibintu Imana ukuntu yabiremye ukabiraba mu buryo utari kuracishako, mu buryo utuje, umutima wawe utuje uri kuramedita, nagira ndakubwire ngo uratahura ko ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri twebwe. Uca utahura ko Imana twebwe yaturemye mu buryo butangaje,
yaturutishije ubunyegeri, iturutisha intozi, iturutisha intambwe, nubwo ikaze, nubwo iteye ubwoba turayiruta mu izina rya Yesu. Imana yaturutishije ibiriho byose. Ujye utahura ko ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri wewe. Haleluya. Mu gusoma no kurimbura ijambo ry'Imana turonka uburorero mu ijambo bw'ivy'Imana yakoze n'amasezerano yayo, bigaca bimurikira ubuzima bwacu kandi bikadutera intege. Cyane cyane bidutera intege yuko Imana iri kumwe natwe, yuko ikiganza cyayo kiri kumwe natwe. Haleluya. Rero murumva yuko Imana ikiganza cyayo kidahengeshanya kubana natwe, cyane cyane uravye ibi byose bitwereka yuko ikiganza cy'Imana kiri kumwe natwe. Reka ntanga akarorero ikintu womengo ni gisanzwe ariko gishobora kukwereka yuko ikiganza cy'Imana kiri kumwe nawe. Hariho igihe ushobora kugira umugambi, hanyuma kuko se abantu bose bagira imigambi ngo itoke. Oya, hariho igihe umuntu agira imigambi. Ejo abari mu nyigisho z'ugwaruka yaratubwiye yuko uwari karatwigisha yagerageje kudandaza inshuro 10, ahomba rimwe asubira agatangura, agahomba kabiri agasubira agatangura, inshuro 10 zose adandaza ahomba. Hanyuma ngo niba ari inshuro ya 10 cyangwa ya 11 aratinda aragwa ku kintu akora uyu munsi ngo arico gitunze umuryango, nawe agaca agenda akavuga ubutumwa bwiza. Rero iyo umugambi utotse ukagenda ubona haba inzitizi, kandi waragiye ubona haba inzitizi hakaba inzitizi, uca umenya ati a un certain moment ikiganza cy'Uhoraho cyaraje kirancira inzira, hanyuma biragenda neza. Ikiganza cy'Uhoraho cyaraje kirabitunganya, hanyuma biragenda neza. Uburinzi, hari igihe uburinzi buba ku bugingo bwacu, umuntu ariko araca mu bintu bihambaye, ibintu bikomeye, hahandi ukabona yuko uri kuraca hakomeye. Nk'ubu jewe noshinga intahe yuko ikiganza cy'Imana yo kitabana nanje mba narapfuye, nishwe, mba narapfuye. Ariko ikiganza cy'Imana cyatumye inca iruhande y'abashaka kunyica, Imana yabahumye amaso. Jewe ikiganza cy'Imana kikaba kuri jewe, nkasanga ndarenganye. Twigeze guca iruhande y'abajene ba kera bita basanze sheke, baborewe urumogi rwinshi, bantegereye hafi kandi yahomba. Bari muri taxi, baje na taxi, hanyuma mugabo banyoye urumogi, mugabo rubagwana baboreje, barunyoye kare batarakora akazi, cyane bibaza ngo niko rubafasha, ariko bamwe nsanga gwababoreje. N'uri karakanura yakanura ntiyambonye. Hanyuma uwo turi kumwe arambwira ngo turapfuye, abo bantu ntibadusiga amahoro. Nanjye ndamubwira nti herera inyuma yanje Satani. Bwana bivuze buke kubera yari gutsitara. Ako kantu naciye kuko numva ari karanci intege. Ariko nca ndasenga ndavuga nti Imana basukemwe uruhumyi turengane. Hanyuma tuca turabaca impande, ngenda ndavuga nti mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, basukemwe uruhuni, mu izina rya Yesu, basukemwe uruhuni. Turagenda turabaca iruhande, turarengana, nkahindukira nkasanga ntibadukurikiye. Ngenda ndavuga mu izina rya Yesu, ndatinda ndashika ahomba, kandi hari metero zikeya, zishika nka 50 gusa. Baje kuhantegerera kubera bazi nahomba. Navuga nti Imana, uyu munsi burya atari wewe, atabaye wewe ndabona ko mpava mfa, kuko baraza homba. Ninjiye bariko barambona mu rupanga aho ninjiye, nca ndashika ndapfukama imbere y'igitanda ndavuga nti muzigamye mwiza, unyongera iminsi yo kubaho ku bwa tuno duhungu tubiri, unyongera iminsi yo kubaho, kuko nyene unyongera iminsi yo kubaho. Turafungura mbona ntibaje,
haragera amasaha yo gusubira ku kazi mbona ntibaje. Hanyuma hageze gusubira ku kazi nca ndatuma uwundi umukozi nca ndamubwira nti genda urabe hajya dukatira yuko ata abantu bahari bari muri taxi b'abasore basa n'abanyoye urumogi. Aca aragenda aca aragaruka arambwira ngo ntabahari. Mugabo kameme naratinye nca mu yindi nzira mu gusubira ku kazi kuko hariho iyindi nzira. Hanyuma bukeye mu gatondo kugira ngo menye yuko byari iby'ukuri barondera jewe, aho nabimenyeye umunyokuru adandaza imihwaho nyene aca arampamagara arambwira ati mwananje ndakwinginze wimuke muri ino quartier, ndagusabye ugende. Ni kubera ikiganyoko ngo mwana ngo cyo niwabonye abantu bari baje kugutegera hano ngo baguma bakuvuga ngo bavuga n'umwambaro wambara kubera nambara uniforme urumva ntibyanabagora ngo bavuga n'umwambaro wambara yuko bakurindiriye ngo hajya wasanze baza baborewe. Imana ikirababoretse sandarengana kubera ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Haleluya, haleluya. Imana iratuzigama abasha, Imana iraturinda pe. Ari uburinzi rero, iyo ubonye uburinzi mu gihe wabona by'ukuri ibihe bigoranye ubona utari gukira, uzi umenye ko ari ikiganza cyiza cy'Imana cyentervenye kugira ngo ushobore gutabaruka muri uwo mwanya. Ikiganza cyiza cy'Imana ni ijambo riza inshuro 9 muri kino gitabo cya Ezira na Nehemiya. Urashaka usome ubirabe uzosanga ayo majambo avugwa cyane muri Ezira. Muri Ezira ni inshuro zingahe nanabiharuye nanavyanditseko. Muri Ezira ni inshuro 6, hanyuma muri Nehemiya naho ni inshuro 3. Iri jambo ry'ikiganza cyiza riza. Iby'ikiganza cyiza cy'Imana byerekana ubuzima bw'umuntu canke ihanga. Icyambere ubuntu bisigura ubuntu. Bavuze ngo ikiganza cyiza cy'Imana uzi umenye ko ubuntu bw'Imana buri kuri wewe. Muri Ezira 6:7 umurongo wa 6 habivuze uwo Ezira avi Babuloni kandi yari umunyabwenge. Usomye ku murongo wa 6 haravuga ukuntu yavuye i Babuloni agenda. Umwami Aritezeruzi niwe yaramurungitse kugenda kubaka gusanura igisagara cy'iwabo cy'i Yerusalemu. Hanyuma avayo baragaca batubwira ku murongo rero wa 6 ukuntu yari umunyabwenge w'ivyanditswe kandi yari umuhanga mu byagezwe bya Mose byatanzwe n'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Umwami Aritezeruzi amuha ibyo amusabye byose ngo abihawe n'ikiganza cyiza cy'Imana yacu cyari kuri we. Mu yandi majambo favere y'Imana, ubuntu bw'Imana bwari ku bugingo bwiwe. Tuvuze ikiganza cyiza cy'Imana wumve favere, wumve ubuntu bw'Imana ko buba buri kuri wewe. Na Nehemiya 2:8 niko havuga. Reka mpere kundwi haravuga ngo ndaheza ndamubarira nti niwabishimaga mugenzi mpabwa ivyete. Nawe nyene yagira asubire gusanura igisagara cy'iwabo. Mpabwa ivyete nshire ivyegera vyawe byo hakurya y'uruzi kugira ngo bemere kumpa inzira nshike i Buyuda. Umurongo w'8 bona icete nshira Azafu umurinzi arinda icibare cyawe kugira ngo ame ibiti byo kubaza ibikingi vy'amarembo y'igihome cy'abashibamyi cyo ku ngoro. Bo n'ivy'uruzitiro rw'igisagara n'inzu nzobamwo. Nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe, abitewe n'ubuntu bw'Imana bwari kuri jewe. Haleluya. Ikigira kabiri tuvuze ikiganza cyiza cy'Imana uzi ubona inkomezi z'Imana. Tubisoma ha muri Ezira 7 umurongo wa 28
haravuga ngo kandi niwe yerekanye imbabazi ziwe kuri jewe imbere y'umwami n'abajenama biwe n'imbere y'abaganwa biwe bose bahambaye, nuko ndemeshwa n'ikiganza cyiza cy'uhoraho Imana yanje cyari kuri jewe, nja nkoranya abakuru bo mu Bisirayeli ngo tuduge. Acagira inkomezi, acategwa intege, abona gukoranya abo bakuru bose b'Abisirayeli, arabakoranya kugira ngo baduge, yumva yatewe intege kubw'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuriwe. Rero tuvuze ikiganza cyiza ubone inkomezi. Haleluya. Uvuze ngo ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri jewe, ubuvuze ngo ndi umunyenkomezi mu izina rya Yesu kubera Imana iri muri jewe. Haleluya. Ikigira gatatu harimo n'ibintu bitatu birimo bikomeye. Ikigira gatatu ni protection, aribwo burinzi. Ezira 8:31 havuga ngo maze ku munsi ugira 12 w'ukwezi kwa mbere turahaguruka tuva kuri urwo ruzi Ahava ngo tujye Yerusalemu. Ikiganza cy'Imana yacu kiba kuri twebwe, iradukiza ngo nitugwe mu maboko y'abansi n'abaturyamiye mu mayira. Haleluya. Uruburinzi nk'uko tubisoma muri kino gitabo ca Ezira, ikiganza cyiza cy'Imana cyatumye Ezira Imana iba mu ruhande rwiwe. Urugendo bariko baragira bagenda mu gisagara cy'iwabo kugisanura, nk'uko umwami yari yabahaye uruhusha rwo kugenda kugisanura, biragaragara yuko bagiye barindwa n'ikiganza cy'Imana cyari kuri bo, nk'uko Ezira nyene nawe nyene avyivugira. Rero ukurindwa n'ikiganza cyiza, turindwa kubw'ikiganza cyiza cy'Imana kiba kiri kuri twebwe. Kandi ikiganza cyiza cy'Imana kiraturongora mu nzira, ariko si ivyo gusa, kiranaturongora mu bikorwa dukora. Ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri wewe kirakurongora ibikorwa ukora, kikanakurongora mu rugendo. Kirashobora kukubwira ati caha hariya. Ukubaho kw'Imana kuri muri wewe ntushobora kuzimira canke ngo uce mu nzira udakwiye gucamwo. Ibi birasigura kandi yuko Imana yari kirakora cyane mu buzima bwa Ezira. Mu buzima bwa Ezira Imana yari kirakora, ikagenda imugirira neza, imugirira ubuntu, ikongera ikamuzigama, ikongera ikamuha inkomezi kugira ngo ashobore gushitsa ivyo Imana yari imutumye gushitsa. Ikiganza cyiza cy'Imana nagira ndababwire ngo kirajana no kurobanurwa. Burya Imana yamaze kukurobanura, uzumenye ngo ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri wewe, kuko Imana niyo gutuma ngireke kujana nawe. Ikiganza cyiza cy'Imana kiba nka provision Imana iguhaye kugira ngo ugende ushike yuja cyangwa ugende ushobozwe kurangura neza ivy'Imana iba yagutumye. Haleluya. Imba wararobanuwe, ikiganza cyiza cy'Imana kiri kuri wewe. Haleluya. Imfunguruzo 5 kugira ngo dukwegere ikiganza cyiza cy'Imana ku bugingo bwacu. Icyambere dukwiye kumenya nuko inyonga z'Uhoraho ziri ku bantu bayifitiye inyota kandi bayirondera n'imitima yabo yose. Ikiganza cy'Imana kiri kuri bo, nk'uko Zaburi ya 33 havuga umurongo wa 18, haravuga ngo ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteza imbabazi ziwe, ngo arokore ubugingo bwabo, abukize urupfu, abazigame muri kigoyi babe bazima. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bantu bose bayifitiye inyota, bayirondera ku murango no mwijoro, bakayironderana imitima yabo yose. Nehemiya rero amaze kumva amakuru y'iwabo, amaze kumva amakuru y'ivyabaye ku gisagara cy'iwabo ukuntu cyasambutse, turabisoma kuva hajya mu gice cya mbere cy'igitabo cya Nehemiya, ukuntu yumvise ayo makuru yagize umubabaro mwinshi, agira umubabaro mwinshi cyane, acagira umwete wo kurondera Imana.
kugira ngo ayibaze mbega nkora ikigamana none ko igisagara cy'iwacu cyasambutse imva za basogokuruza zikaba ziri ku musozi none nokora iki ayironderana umwete yumva yoheba ibintu byose mu yandi majambo araheba kurya araheba kunywa mbere arinyegeza aheba n'ibikorwa yari karakora aragenda arinyegeza kugira ngo arondere uhoraho ayibaze uko vyogenda hanyuma acagenda yubake igisagara cy'iwabo cy'i Yerusalemu. Murumva Nehemiya ko hari icyo yakoze. Usomye rero iki gitabo cya Nehemiya ubuzima usomye muri kino gitabo cya Nehemiya jewe nakuyemwo izi mfunguruzo inyigisho zitanu ari nazo mfunguruzo zitanu novuga ngo zituma dukwega canke zituma nkaho turiko turabwira Imana ikiganza cawe Mana nikive kuri jewe igituma izi mfunguruzo zituma presence y'Imana yamana natwe yama muri twebwe. Icambere kwisonzesha kurira gusenga no kurondera mu nyonga huhoraho nivyo Nehemiya yakoze muri kino gice cya mbere umurongo wa 4. Nuko maze kumva izo nkuru cyane aricara ngaho urumva ntiyasubiye no gukora ibikorwa aricara ararira amara iminsi ababaye yisonzesha asengera imbere y'Imana nyene ijuru. Haleluya. Nagenda kubwire ngo niwagira umwete wo guheba n'ibikorwa burya turakwiye kugira umwanya ukereka Imana ati ibindi byose ntacyo bimariye n'ukuri presence yawe itari muri jewe canke iki kintu sinoshobora kuja kugikora ikiganza cyawe kiza kitari kuri jewe ugaheba vyose ni kangahe wamuheba vyose ukagenda ahantu ukicara ukisonzesha ugaheba kurya no kunywa uri kurarondera mu nyonga huhoraho mbere ukarira uborogera Imana kugira ngo ikiganza cyiza cyayo kibe kuri wewe ushobore kuja gukora ikikorwa kanaka ushobore gutera imbere ushobore kugira umugambi ushobore kugenda neza. Ibi bintu turabikeneye. Uru n'urufunguruzo kwisonzesha kwicara ugaheba vyose ukisonzesha ugasenga Imana nyenijoro ikiganza cyiza cy'Imana kiraza kikaba kuri wewe ugashobozwa. Ubandanije ugasoma urabona yuko ikiganza cyiza cy'Imana vy'ukuri cyabaye kuri we. Cyane cyane uri kurisonzesha utarondera inyungu zawe urondera ko igihugu cy'iwanyu kigenda neza igihugu cy'iwanyu kiba amahoro igisagara ubamwo kimererwa neza. Nehemiya nukuri uyu mutima Nehemiya yarafise turawukeneye yarumvise ibindi byose ataco bimaze kumva iwabo harasambaguritse yumva ibintu byose no gukorera umwami ntaco bikimumariye aragenda arinyegeza arasenga Imana nkori ikigamana bigende gute agira umubabaro mwinshi cyane. Amaze kugira umubabaro uwo mubabaro rero waragaragaye. Reka mvuge ikigira kabiri kumbure turahashika. Ikindi no kwibutsa n'umuntu buntu iyo umurondera kenshi arabona ko umukunda arabona ko hari icyo unamukeneye kakakiguha. Ikigira kabiri ni uguha icyubahiro Imana cyangwa kuyitazira mu majambo. Ibyo Nehemiya navyo yarabikoze kandi Imana ntiyari kureka kumugirira neza kandi n'icyo nacyo n'umuntu umutaziriye ukamumuvuga neza arabona ko wamuhaye icyubahiro umukunda. Burya umukuru utamuhaye n'icyubahiro ciwe nyene ntanakwibuka ariko ugenda ukamuha icyubahiro ukamutazira ukagira gute arakwibuka akavuga ati uyu muntu aranyubaha kandi arankunda.
Nehemiya ku murongo wa 5 haravuga ngo ndavuga nti nkundira nsoma haa kugira mpereko nshikana ku murongo wa 6 muri iki gice cya mbere umurongo wa 5 ndavuga nti ndakwinginze uhoraho mana nyenijoro mana nk'uruteye ubwoba ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. Aya majambo aragaragaza urumva yabanje kumuvuga ukwari ndakwinginze uhoraho mana nyenijoro mana nukuvuga imana ishizwe iganje ijuru mana nkuru uteye ubwoba arayivuga ko ari inkuru iteye ubwoba nyene ihambaye arayitazira ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda imana idahemuka imana y'umwizigirwa arayivuga arayitazira. Aho mwibaza ngo imana yari kwikawusha imana ni yari gushobora kwikawusha uko rero ubandanya gutazira imana ugiye imbere y'imana uze yibuke kuyitazira uze wibuke kuyiha icubahiro cyayo nagenda kugira ngo bizokora ku mutima wayo ikubangira ugutwi uwo muntu azi icubahiro canje ninde uwo muntu azi kunshira hejuru ninde uwo muntu azi kumpesha icuba ninde. Imana ntishobora kwirengagiza iravyumva hanyuma igakora ikamanuka ikakumva hanyuma igakora ivyo uyisaba nyuma yo kuyitazira. Ikigira 3 kwihana. Nehemiya usomye kuri uyu murongo wa 6 aravuga ati none tega ugutwi kwawe wumvirize tereza inyonga zawe witegereze kugira ngo wumve ugusenga kwanje jewe umusavyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro ndakwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli natura ivyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko mbere twe n'inzu ya data twaragucumuyeko. Nehemiya aribuka abanza gusabira imbabazi ubwoko bwabo kugira ngo ikiganza cyiza cy'Imana kimanuke kibone kubabako. Ikintu gikuru kubaho kw'Imana gikura ikiganza cyiza cy'Imana kuri twebwe ibyaha birimwo. Abanza rero kubasabira imbabazi abasabira ikigongwe kugira niyanajayo azagenda ikiganza cyiza cy'Imana kigumane nawe hariya nyene mu gisagara hariya cy'Yerusalemu amaze gushikayo. Rero tugiye imbere y'Imana tuze turibuka dusaba imbabazi duca bugufi dusaba imbabazi kugira ngo Imana yo mwijuru itugirire neza imaze kutugirira imbabazi ikiganza cyayo kibe kuri twebwe. Icece cya mbere Yohana yanditse 1 umurongo w'8 n'uw'9 muraza kuhasoma twatuye ibyaha byacu niyo kwizigirwa iraduharira nico gituma dukwiye kwegereza intebe y'ubuntu intebe y'imbabazi atabwoba tuzi ngo iyo twatuye ibyaha byacu Imana yacu iratubabarira. Ikibi no kutatura icyaha niyo makosa ariko watuye Imana irakubabarira. Ikigira 4 rufunguruzo rugira 4 kwibutsa Imana ivyo yivugiye navyo bituma bikwega ikiganza cy'Imana kuri twebwe kuyibutsa amasezerano yasezeranye amajambo yonyene ubwayo yivugiye. Nehemiya aravuga ngo niwibuka ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti nimwandyaruka nzobashwiragiriza mu mahanga atariko nimwampindukirira mukitondera ivyagezwe vyanje mukabishitsa n'abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari ijuru riherera ati sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranirije ngo izina ryanje rihabe. Nehemiya yibutsa Imana ivyo yabwiye umusavyi wayo Mose ayibutsa Imana ivyo yasezeranye aterega warasezeranye abantu bawe nibagucumura ko nivyo barashwiragiye ariko warasezeranye yuko tukugarutseko uzotugarura mu gihugu cyacu naho twaragiye kure uzotuzana udusubize mu gihugu cyacu. Nehemiya yibutsa Imana ivyo yivugiye
twame twisunga rero ijambo ry'Imana kandi twizeye tudakekeranya yuko ivy'Imana yivugiye izobishitsa nta kabuza. Harimo ubushobozi budasanzwe gufatira Imana ku ijambo ubwayo nyene yivugiye, harimo ububasha budasanzwe. Urufunguruzo rugira 5, guharura imigisha, ni ukuvuga kwibuka ivyiza Imana yakoze, ivyiza Imana yatugiriye mu buzima. Burya turibuza ikiganza ciza c'Imana kubwo gutama twicara. Erega birakwiye ko uwundi munsi ugenda ahantu ukicara ukibutsa Imana ivyiza yakoze. Ndibuka burya ugiye ukabwira umuntu yakugiriye neza ukadonda, burya ndibuka burya iki niwe wakinkoreye, niki naco niwe wakingiriye. Burya ndibuka nukuri narinje kukwibutsa yuko niki niwe wagikoze, niki niwe wagikoze, niki niwe wagikoze. Uwo muntu yokogwa ku mutima akavuga ngo Mana nejo wongerera neza, no kongera nkamugirira neza, uko uwo muntu ari hokonesa. Twebwe rero tuje imbere y'Imana turira tuboroga, Mana birangoye, Mana birangoye, akaba ariho umuntu aheba vyose akagenda akarira. Kuja imbere y'Imana urimbura ivy'Imana yagukoreye, uyibutsa ivyo yakoze. Nagira ndababwire ngo ivyo bintu birahamagara ukubaho kw'Imana, birakwega ikiganza c'Imana ku buzima bwacu. Tuze dufata umwanya rero wo kwicara imbere y'Imana tuyibutsa ivyo yakoze. Hari igihe tutavyibuka vyose, ariko uwundi munsi kumbure ni wasubirayo uzibuka ikindi, wongere wibuka ikindi. Cyane cyane tugiye mu masengesho tuzoze turibuka tubanza dushimira Imana ivyo yakoze. Nimba tugomba dusengera ishengero, tubanze dushimira Imana ivyo yakoze. Kuja kurira Mana yanje tugirire neza mwishengero kunukunuko tutabanje no kuyishimira ko yaduhaye aho dusengera. Imana irarabati kameme banzushime nibi nakoze, banzushime nibi, banzushime nibi. Tuzoze tubanza kuvyibuka. Nehemiya yaravyibutse ku murongo wa 10 aravuga ngo none rero aba nibo basavyi wawe kandi n'abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi, bona ukuboko kwawe kw'inkomezi. Aributsa Imana ati niwe wabacunguye, niwe wabakuye hahandi mu bunyagano, niwe wabacunguye. Avyibutsa Imana ni wewe, na nundi yari kubacungura, na nundi yari kubarokora, ni wewe. Avyibutsa Imana. Ubwo n'urufunguruzo rwo guhamagara canke gukwega ukuboko kw'Imana ngo kube kuri twebwe. Mwijambo ry'Imana rero haruzuyemwo intahe zigaragaza ubwizigirwa n'ububasha bwayo. Iyo rero twinjiye no mwijambo ry'Imana turabisanga, iyo dusomye turabisangayo yuko intahe zigaragaza ubwizigirwa n'ububasha bwayo, kugira ngo natwe tugiye gusenga twongere tuvyibuke. Wewe wakoreye banaka, wewe wakoreye Abisirayeli, hanyuma si nanje ukangirira ukunuko, ubu naho wobura guseruka ukakora ibi ugakora na biriya. Nanya ndababwire ngo Imana ntizovyirengagiza. Tube twibuka kurimbura imigisha nkuko umuririmbyi yaririmbye muri kantike y'178 aravuga ngo muharure imigisha, muharure imigisha yanyu ntimusige n'umwe muri yo. Iyo Imana yabaronkeje muratangara ingene ari myinshi. Hariya Igitega niho nariko ndabibutsa ukuntu twidodomba twibagiye vyinshi, tukidodombera bike tubuze, twibagiye vyinshi, twirengagije vyinshi Imana yakoze canke tunafise. Umuntu akaza kwidodomba ngo yabuze iki, akirengagiza ko aryamye mu nzu yiwe, afise imodoka canke afise akazi canke afise amagara meza, ufise impuzu wambara, utaraye muri kanivo. N'udafise inzu yiwe arashobora gupanga, iryo ubamwe ukaba ushobora kuyipanga. Nabwo n'ubuntu bw'Imana, nabwo n'ubuntu. Mumenye ko hari abarara muri kanivo canke nyene bagaturatura bakabura iyo baja n'iyo bava. Twige guharura imigisha y'Imana. Tuze turaje imbere y'Imana duharura imigisha, duharura ibikorwa Imana yakoze, ibitangaza yakoze mu buzima bwacu, ivyo yaduhaye, ivyo dufise tuvyegeranye. Ndakunda umumama umwe niwe yashingiye intahe ukuntu ngo yamaja mu kabati akugurura akabati
akakagira gutya agaca atangura ati Imana impuzu ya mbere agaharura 1 2 3 agaca yibuka kera ko yari afise imwe gusa agira ubuntu aronka zitatu agaca harura rero ukuntu yazitondekanije mu kabati 1 2 3 niyi aho rero abagira atangure gusenga abanza gutaburura akabati iyi Mana ngomba senge ni yakoze ibimbona mu kabati agaca azana ibirata agatereka imbere yako kabati akabitondekanya ibirato hanyuma aha bagomba gusenga ariko arikazanu akaraba ibirato 1 2 3 4 5 akumva agaca azana amasakame ngo agashiraho impande akazana utundi twose yibutse agatondeka agaca avuga ati Mana wankoreye ibi mu bisanzwe wa mutwaro biba vyaheze aza kuza kuvuga ikindi abuze vyaheze kera. Imana irakunda abantu bariho konesa. Imana irakunda abantu bashima bagaruka bagashima. Imana nukuri nimba hari ikintu Imana ikunda nico ukaba ukeneye ko Imana ikiganza cyayo kiguma kuri wewe zurasubira yurimbura imigisha wongera uyibwira ubonye ahubwo ibibazo bikomeye bije uzoce wewe wigira mu kurimbura ya migisha na cya kibazo cyawe usanga ari gito cyane usanga ari akantu banare akana taco kamaze. Erega ibibazo bitwicarako kubera tutazi gushima. Ingorane zitubera zininiya cyane ndapfuye ndagowe ubuho haje simusiga kubera vyakunaniye gusubira inyuma ngo utondekanye vya bindi byose ufise vya bindi byose Imana yakoze ingena ari vyinshi n'ingena ari binini kakagorane gaca kamigwa mu bisanzwe bitondekesheje gaca kamigwa ugaca wumva umerewe neza. Dusozere rero ndakubwira ngo ntutinye ikiganza ciza c'Imana kirahari ku bwawe. Nutinye niko Yesaya yatubwiye aravuga ngo nutinye kuko ndi Imana yawe ntukihebure kuko ndi Imana yawe nzogukomeza. Erega burya nivyo ndiko ndababwira nanje. Yesaya yaragiye yarapfuye jewe nije ndi muzima ndiko ndakubwira ngo nutinye niko horahagize ni Imana yawe azogukomeza azogutabara mbere azokuramira n'ukuboko kwiwe kw'iburyo ko kugororoka cya kiganza ciwe nikizoreka ngo utembushike hasi azokuramira humura nawe umenga uragiye biriko oya azokuramira ikiganza ciwe kirahari kugira ngo kikuramire. Haleluya. Imana irabwira Yosuwa iti none si jewe nkwibaririye nishika mushiramanga nuko nutinye nuranduka umutima kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Mu yandi majambo ikiganza cyawe kiri kumwe nawe aho uzoja hose. Uduga ikiganza c'Imana kigumana nawe utayitaye niguta utayihemukiye niguhemukira ikiganza c'Imana kigumana nawe. Nuko rero ntutinye uko niko horahagize nutinye nturandike umutima. Muve hasi dusengere muri Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 bariyo dusengeramwo. Turahera ku murongo wa 14 ariko cyane cyane ndashimikira ku wa 17 ariko turahera ku murongo wa 14. Nisengesho ryiza riryoshe jewe nararisenze kenshi n'ubu nama ndarisenga rivuga ngo mu gitondo uzuduhaza imbabazi zawe. 1 2 3 mu gitondo uzuduhaze imbabazi zawe kugira ngo tunezerwe duhimbagwe iminsi yacu yose. Ryo ni isengesho rya mbere. Mana uvyumve
ibi nivyo turiko mu gitondo uzuduhaza imbabazi zawe, tuze tunezerwe duhimbagwe iminsi yacu yo kubaho. Nukuvuga ikiganza c'Imana mu gatondo tukivyukane, n'umunezero w'Imana ugume muri twebwe iminsi yose yo kubaho kwacu. 15 utunezereze umunezero ungana n'iminsi watubabarijemwo n'imyaka twabonyemwo ibyago. Jewe iri sengesho rero nahora ndarigira cane, kandi n'ubu ndabandanya ndarigira. Nahora nsenga nkavuga nti Mana haze hagera igihe unezereze umunezero ungana n'imibabaro nababaye, kandi Imana irabikora nta kabuza. Haleluya. Iryo ni sengesho rigira kabiri. Utunezereze umunezero ungana n'iminsi twababarijwemwo n'imyaka twabonye mw'ivyago. Umunezero umira ya minsi yose, umunezero umira ya myaka yose twababarijwemwo twaronkeye mw'ivyago. Kandi Imana irabikora, kandi bikora mu munota umwe, mw'isaha imwe, mu kanya isase, ugasangira kwibagije vya bindi vyose byakubabaza, ukanezerwa iminsi yose yo kubaho kwawe. 16 twagiye. Igikorwa cyawe niciserure ku basavyi bawe hamwe n'ubwiza bwawe ku bana bawe. Nukuvuga ngo ikiganza c'Imana kigaragara abantu bose babibone. Igikorwa cyawe niciserure, reka dusubiremwo. 16 igikorwa cyawe niciserure ku basavyi bawe hamwe n'ubwiza bwawe. Amen. Bigaragarira amaso y'abantu bose ko ikiganza c'Imana bigaragarira muri ico gikorwa nyene Imana ikora mu buzima bwawe. Haleluya. Umurongo wa 17 rero. Igikundiro cy'Uhoraho Imana yacu kibe kuri twebwe, kandi udushimangirire ibikorwa vy'intoke zacu, mbere ibikorwa vy'intoke zacu ubishimangire. Amen. Shira hasi dukoma amashi. Mana, igikundiro cyawe kibe kuri twebwe, kandi dushimangirire ibikorwa by'intoke zacu, mbere ibikorwa by'intoke zacu ubishimangire. Amen. Uvyakire mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Uhoraho kiri kuri wewe. Dusengane n'umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikiganza c'Imana kugira kibe kuri wewe icibanze no kuhinduka umwana w'Imana, kandi navyo bica mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma Mpwemu Yera akaba muri wewe akakurongora, hanyuma ugacika umwana w'Imana. Ukaba utarakira Yesu rero uri hano, ndakwinginga utera intambuko ushike hano dusengana Imana kugira ngo ikiganza ciza cy'Uhoraho gice kitangura kugendana nawe, ya mivumo yose ikubitwe hasi. Wagwanko bakwanka ugasanga aho uhonyoye barakwanka bikubitwe hasi. Ndakwinginze mu buryo bubangutse utera intambuko. Urahari? Duze ikiganza tubanze tukubone. Wewe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu aguhezagire. Karibu. Ya mikoshi yose igiye gukugwaho mu izina rya Yesu. Karibu cyane. N'uwundi wese atarakira Yesu ndamuhaye ikaze. Karibu gose dusenga Imana, wakire Yesu kugira ikiganza ciza c'Imana kikubeko. Iki gikundiro cy'Uhoraho Imana yacu ucukigendana, hanyuma igikorwa cyayo ciserure kuri wewe. Kaze cyane, kaze. Imana ibahezagire cyane. Mwakoze kumvira ijwi ry'Imana. Mubakomera amashi banesheje amajwi ya Satani. Aba nabanesheje amajwi turabakeje aha mwijuru n'impundu n'umunezero ko mwemeye gutera iyi ntambuko kugira ngo mwakire Yesu ababere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu.
musubiremo aya majambo muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndahisemwo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndasabye imbabazi kubw'ibyaha byose nagendeyemwo, sinzobisubiramwo. Amaraso yawe nanyeze antunganya. Ndiyemeje kwanka ibyo wanka, nkunde ibyo ukunda. Ngiye kugukurikira iminsi yanje yo kubaho yose. Nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, umfutwe mu gitabo kwa Satani. Urakoze mwami Yesu. Mukoma amashyi menshi ku bw'aba bantu, kandi tubasengere kugira ngo Imana ibashoboze kubandanya urugendo batanguye kuva uno munsi. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, turabakuragije, turabaguhaye, nubaganze, ube muri bo nabo babe muri wewe. Kuva iyi saha nyene banezerererwe n'ivyawe, bakunda ivyo ukunda. Mwemu yera ganza imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Umunezero wawe mwemu yera ubaganza, amahoro yawe abaganza, urukundo rw'Imana rube muri bo mu izina rya Yesu. Ubugwaneza, kwirinda ingeso nziza, ubwizigirwa mu izina rya Yesu, kugira neza byose bibe muri bo mu izina rya Yesu. Hanyuma bumve bagenda barahinduka uko bukeye uko bwije, banezererwe kuba mu nzu y'Imana, banezererwe kubaho bavuga ibyawe canke habera bakoraniye mu izina rya Yesu. Ivyabo bigende birahinduka, bagende bagira mwami ingeso nziza, aho bahora bakora nabi haba impinduka, baneshe ivyahora bibanesha bibi, ivy'ingeso mbi babineshe kuva uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Mana bafata ukuboko abaze barangize neza, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen.